Jizigendo ndire jiduzo mukozi. Hello turabaramukije bakunzi ba Ashali TV twibaza ko bameze neza iyo muri hose mwaramutse canke mwiriwe bivana aho muherereye turi aha turi ni ku kibuga c'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye uno munsi urizina niyo Francine niyo saba yashika mu gihugu cacu aho yatahukanye intsinzi ikomeye mu gihugu twaba turi fier navyo twahure n'abarivye batandukanye benshi cyane abamenyesha makuru abanditsi n'abandi benshi ubu mwaya turi kumwe n'uwo mumenyere cyane Rap Yuda Bface allo Yeah man. Business. Sawa. Turaguha ikaze kuri Ashali TV. Urakoze. Ninde? Ashali TV. Bon Bface no musuri hejuru. Okay. Ariko rero barabisiga. Tugira tugende. Hama uno musuri zina Bface yaje ngaha kibuga cy'indege. Bagiye kuri akarita ari. Nishaka kugendere gutara ire sema ufite. Ingo mkobozi ingo kanja hagati yacu okay aha sawa bon mkombozi Bface Rap Yuda turabaha ikaze muri Ashali TV. Merci sana. Ego uno munsi mugaragara ngaho kibuga c'indege mwiyumva gute kuba twaronse umuntu bon aduserukira mu gihugu cacu kwanza yamaduserukira no munsi bikaba turi proud cyane Rwanda rwa Bface. Jeni yakiriye neza. Yakiriye gute yakiriye neza naryohewe ari cyo gituma nazindutse ijoro nk'umukoshi. Wazindutse ijoro nk'umukoshi? Nje gutegera ariko vraiment abandi bari ko baragona abandi bari ku kazi nanje nabihevye urumva ariko naje gushigikira umurundi kazi wacu mani yakoze ibintu byiza cyo mana nubwa mbere ngize emotion hari abavuze ngo Rap Yuda ngo yashakora musodi umva nashari imbere mbona abanyeshuri bose kaki bleu blanc noir blanc ibintu nk'ivyo ebana naciye numva sentiment kandi nitwa Rap Yuda kawaida Rap Yuda na sentiment gira Yuda na sentiment gira oya mkombozi waho ku ruhande rwa gute Ewa jeve mavya sana niyo mpamvu n'umusenire na ugaye cyane ipanare gwa viroka kubera ari ibintu bigushikira ukuntu ipanare gwa viroka none ari goroka kubera iki kubera umunezero nanye arige yifuza gusimbagurika ivuga uti reka ntande utabonye mutamba ko tabonye Bface agaragaza umunezero mu kubera twaje kwakira umutamvyi ahubwo twari kwiruka nubona kubera twaje kwakira umwirutsi twari kwiruka natwe niyo mpamvu twatsinze kwa mfano nimba yabona yuko twategereza kumwakira dutamba yaba yari umumara yatware kumwakira tugirike bye ego bon ku ruhande rw'amagara nk'abaririmbyi mwaserukiye abandi bon ni igiki mubona baseruka imitima yanyu mwaseruka imitima yanyu ariko baserukiye n'abatahabonetse kubera ko abaririmbyi si twebwe gusa ni benshi turabizi ni iki cyatumye Bface na Mkombozi biyumva kuza ngaha patriotisme gukunda igihugu utagikunda burya wavyuka iryo joro Francine je ntituzinanye ntiturigera tuvugana n'umunsi wa rimwe ariko numvise ndyohewe no kuba yaserukiye igihugu ntabwo ariko atera iteka famille yiwe yateye iteka mu Mkombozi na jewe n'abandi baririmbyi bose n'abarundi bose mu majambo make so dukwiye kumushigikira muri bwawe mwenyene Mkombozi ku ruhande rwawe ni iki cyatumye wumva uri woza ngaha je icyambere na mbere patriotisme cyo ni cyambere mwese ni patriotisme ari indoto mfise y'u Burundi hari amateka twifuza ko Burundi bamenya ko hanze hanyuma ikindi nacyo kuba benshi bakunda kunyita hasta la victoria siempre kuba niyumvira intsinzi muri icyo gihe kubera kwiyumvira ni mu mutwe kandi wiyumvira intsinzi oya ni mu mutwe kwiyumvira ntabwo ari kunyoga bise muri icyo gihe sasa wiyumvira intsinzi utsinze wese cyayinjira mu mutwe direct ntingira kumunyo nkuko bivuze cyayinjira mu mutwe direct c'est-à-dire navyutse mu mutwe ndiko ndiyumvira intsinzi kubera hari uwatsinze ikibazo cyanyuma turakwa abamenyesha makuru benshi babarindiriye abo tugere tutaravyibagira bon Mkombozi na Bface kuva mu ntango twabona ngaha muri kumwe
bon hari relation iri entre hoba hariho ubundi bucuti uretse ubw'umuziki n'iz'umuhungu n'umukobwa ntacyo oya relation hariho relation amureze twamenyeye bo hoba hariho ubu ncabumva yuko oya relation basi ubucuti hagati ya Bface na Mkombozi rega bari babivuze nayo ko yatutiganye igifaransa relation je se natawicarije ntacyo navuze ubucuti rero bwa buri hagati yanyu bon kuva dugishikanga mu gitondo mwari muri kumwe sinzi ko mwazananye ariko uretse kuba mwese muri abaririmbyi tuzanana turazinanye kandi dukora rimwe n'icatuzanye ni kimwe so kuba turi kumwe ntitangaje okay n'ibyacyo turahejeje amati benshi rabarindiriye basha ngo bashaka kugenda hanze. Hello guys bakunzi ba Ashali TV twari kumwe na Mkombozi hamwe na Bface ngira ngo mwababonye tuguma twibutsa kandi abatarafite subscribe do it just now bikora ubunyene ntaco bisaba ngo dushigikira gusa hama turacafite umunezero myinshi nk'abarundi dukunda igihugu cacu kuba twaronse itsinzi mu gihugu kandi Francine niyo saba akaba ari yaduserukiye we are proud kuri ivyo ciao ciao